Burya ikintu ndaguhamagariye nacyo si ikindi. Uca mwana w'umwamikazi azodushira mu byago. Inde Yvette? Urazi ko atemberana na Fidel. Sa? Kandi ikiyago cyabo cyerekera mu rukundo. Reka kumbwira. Ubu nyine Fidel uyu? Fidel. Okay. Nta kindi? Oya nta kindi. Okay. Sawa, we bandanye ivyo wari urimo. Hama, uko bwije uko bukeye, uzozura amabikebike. Sawa? Sawa. Sawa sawa. Muriho. Sawa. Sawa. Nani kazagiye kana mu kwa. Sinzi yagiye. Gusa nabonye ajana na Patrick. Ya basi sababu na Patrick. Kusiyo bagiye ntakazi. Nawanze. Wewe n'umuseko mutajana. Ahubwo Imana ishimwe ko bagiye ruta cyane. Sawa. Sawa. Nakubesha jewe ndi mu bigerageza. Bigerageza by'ikibazo kuburyo umwanya n'umwanya n'agahanga uzabona bagakurako. Hatanguye bigenze gute yuko ikomangoma kazi amazi nese jewe andondera ngo dukundane amazi yanyigira ko ibintu kangungura rero yaramfashe ngo turyamane fasha kandi ku neza cyangwa ku nabi nanje ndabura uko ndabigenza ko navuga ati nase irambere ikibazo turuka turabikoze nyine kubera ubwoba nahaje numva nagiramiye mu mutima umuntu numva menga inota nkomoka byase kandi nanje simbona handi gatumba jewe no hungirako none ko nyine mukaryamana umwamikazi nawe nyine uzoherera he bamva ko cyo mu mutego wewe kuri ahubwo Imana ifashe ntabimenye cyaganga ko bakagiye agahanga gusa upfuye gusa ndakubariye ugerageze umushikire umubwire biri bibanga
Gusa- ikibazo gihari Mm. n'ubu aguma ashaka ko dusubira muri bya bindi nyene mugabo nanje nasi urabizi umwami kaza amfasha icyo yonkorera ni ukubumwica nta kindi gihano yompa nagahene none wumva nobigenza no gute guhanura no kuri kubera ndabona ko irya mbere yarakubwiye muryamane uravyemera n'ubu ariko arakugerageza ubwa mbere ntibagufashe nk'ubu baciye bagufata baza ko baca bagukorera iki erega nanje niyo mpamvu nashatse kugira ngo ndabikubwire byananiye kwibikamo kugira ngo ugire ico womanuye nawe ujya wundi Patrick warabizi oya Patrick ntavyo ahubwo urabigira ibanga kuko umusi yabimenya azava aca agira hano aja kubivuga kandi amaze kubivuga umenyeye ko uca ugira ikibazo nta namwe uzoba ufise uhungira narazi ikindi kibazo gihari erega hari umunsi yagimbaza nawe yumva umwamikazi yagendanira igikomangomakazi ndamubona hariho umunsi rero yaza gusubira kumbwira ngo akuze kubonana ari nawe nyene yari yumva bari kumwe none wumva bitamaze kumenyekana ikintu kimaze kumenya abantu barenga umwe menye ko sinzi ari nabikubariye ubu ashoboye imbe wigera simbona ingene no guhanura ibi nimaze kumva nawe izi niyo bagendana cane aho bari bose baba bari kumwe ikibazo ko bica biherera hehe ingingo nafashe iyo kumwikora ko burundu nubwo azogira gute ntamenyerano nawe hagarara nk'umuntu w'umugabo nuko nyene nzohagarara nk'umuntu w'umugabo bazofuma banyirukana ibwami mugabo jewe nawe uzize ukuri yego kuko nawe wamenye ko mugendana azokugirira nabi we fata ingingo mvuga ati jewe sindagukeneye mwikureho niwe mbona nagutekere oya nuko nyene nta wundi mugambi usanga rero yagiye gutembera aho yagiye mutajanye yatari ndifuza yuko mu bugani bwacu ariwe wohora hafi yanjye ariwe muntu twokwamana muri make ndagukeneye ibihe byose ndagushaka uze uri kumwe nanjye byose ndagukeneye ndibaza nta kibazo bitera oya ntugire ubwoba nta kintu na kimwe kizokubaho ntumenye ngo niko ndi umwana w'umwamikazi wowe nyumva ivyo ndiko ndakubwira nta kintu na kimwe kizokubaho mu gihe jewe mfise nzokurinda nta kindi mugabo basaba yuko kugira ngo sinzavengereye inkoraho wowe ntugire ikibazo kandi urazi ko nungaha nakubashe ko ijambo mvuze urazi ko ari itegeko nta nakubashe twayaze mwumvikanye rero tugiye mu byo kugutegeka rero ivyo nakubwiye uvyumvikanye
muri sa ya ntanakimwe gihe ntabwo sana babonye gihe ariko nababonye ahubwo nuganiriye nuko nta kintu nabonye nukuri Mbiza ndakubwira ndazi ko ukunda kuvuga iby'ubuntu ninamenya ko ari wowe ujana amabanga yanje ku mwamikazi canke azokumva ibintu mvuye ngaha ahandi hantu tuca no gucira inzozi Muriho. Muriho ari ndaza gutembera niko n'amahoro. Burya byanezereye kubona uza kundamutsa. Nanezerewe cyane kubona dusubira kuyaga. Twayaze byinshi bishemeye nyene. Hama burya rero twayaze byinshi kandi nagushimiye cyane kuba waje kundamutsa, n'ukuri nabyishimiye cyane. Ariko burya urinze ushika ngaha hari ikintu nyamukuru kiba kikuzanye. Ko narinda gukumbuye ndakwiyotewe, ariko iminsi yari myinshi none bona twari duherutse kuyaga narinje ngo tuyage. Erega maze iminsi ntakubona ndagukumbura, ariko icyo nakubwira cyo niboneye uyu mwana umukobwa wawe arafise imbanyi kuko namwihweje duhuye ndamuraba uko nahora ndamubona. Izi simbomerano ubwenge ntaraca sinkibuca. Ubu uri isugi n'utari isugi nca ndamubona namubonye arafise imbanyi. None ga muvyeyi nashaka ndakubaze yuko nawe ari ico wowe ubiziko. Nukuri ntacyo ndabizi koko, nta na kimwe. Jewe rero navyiboneye aha vyumvikane ko twambaye ibara ku mwana w'umwami. Urazi kare na kare umwana w'umwami arinze yambara ibara ry'ico ryo gutwara inda, abavyeyi baca babatwara bakabata mu gisuma nyenzi ntibasubira no kubabona. Rero ubyakira uko narinje nyene bikumenyeshe tugira ingene twoza turabifashanya ngo ubimenye wicara ubizi. Kandi narinda kunyotewe no kuyaga byari bikenewe. Umwana ni wa twese, aba akiri umwe ari wiwawe akiri mu nda, mugabo ashitse ahabona ni wa twese. Ntitwobigutana ngo byishoboze ntabyo wo kwishoboza, turoza turafashanya kunyene. Ngize nabi none oya kubikumenyesha? Oya ntugize nabi, sawa rero ugize neza. None ubona wamfasha iki?
jewe ico nogufasha ni ukubaza nyamukobwa dukwiye gukorana nyene uko twumvikanana turi abavyeyi tukabaza nyamukobwa uwo vyakoranye hanyuma tukabija kubijenama kugira ngo atubwire inkuru y'imvaho natwe abavyeyi tugende tubaze umuvyeyi wa nyamuhungu ko hari ico yobidufashamwo kuko umwe yifasha gusara yifasha gusaba nyambanye siwe yayiteye nawe akeneye kuvuga uwayimuteye hanyuma rero tugende tujename n'umuvyeyi wa nyamuhungu uko n'ukuri umbwiye hama nanjye ngiye kumubaza yego ambwira uwamuteye iyo nda hama akabihakana ca nkoranya imisore yose yo muri runo bwami yego hama ico uzokora urakizi jewe nzokwironderera kuko yari wiwawe akiri mu mbanyi wawe nayo ubu ni uwa twese tumuhanze amaso reka tugerageze turabe adashimye kutubwiza ukuri urakoze cyane n'igiti kikajyako yego urakoze akavuga uwayimuteye agomba kumuhishirira naho amuhishirire mugabo twege twakoranije hanyuma ce uraba abo byahora bigendana mugabo kuraba abo byahora bigendana ubanza kubona yuko yarahiye akarengwa Nyarusumbire na cyangwa nigiye. Basi umviriza. Burya ikintu cyatumenda basi naho twavuze ibintu byinshi. Ikintu nagwambagaye nyamukuru sindahikubwiye. Kandi wowe ujya munsi, wano ujya munsi ndakubona mu giti. Hajya burya waranteye amakenga. Gusa ariko wowe hari hajye waciye ugenda uriyumva ngo jingu ujya mwana w'umwami ngibiki. Ugeze naho naje no murondera. Umva wambonye sivyo wandavye kuva ku mano gushika ku mutwe ku mushatsi uranda uravuga ati nuguri ko imano mazuru ikiri kirofa reka nacica banzureke ati reka nacicarike ndakibwira ko ibintu yabonye cyangwa ibintu yumvise bitari none umviriza basi nka je ndava bana kujya mwana w'umwami je no mujana he yarandondeye kinini yaguma ndondera hanyene twaduhuye hanyene tuvugana uko nyene bisanzwe oya share kare twarabamenye nukuri je nzobivuga oya reka no uvuga ibintu twege turabwira sinumvise rero ibintu yo agukora ko ngaha kwa ya magufa niwe yandondera niwe yakurondera umwana w'umwami ninge nusa ibyo fosete twarizanye rero wewe ninge na wirabura nukuri ko imana yo kurya umwana w'umwami kazi we niwe kwegera kandi wowe urakunda gusarisha ibintu by'uburofa Jujya niwe yandondera ujya ntugejeje kumiga banca umutwe nikwege Niwe sawa niwe ivyo vyemanga imbere y'umwami kazi kari we yakurondeye oya wo vyemanga imbere y'umwami kazi tiburya mwami kazi nukuri uyu mwana wawe niwe yandondeye wo vyemanga neza cyane avoir wo vyemanga sawa wowe kandi gusa wo vyemanga no neza cyane original wo vyemanga niwe yandondere kandi wo vyemanga niwe yakurondeye urubanza ndakubwira iki umbwire iki none reka twayaze vyinshi nawe urakunda vyo gufyina ngiza shamazo urazi ko umujama wawe uri umugenzi ndabihitse batse banca umutwe kwera icura abagenzi erega ujya mwana w'umwami bumvise ko je twanahagararanye nuba mpfuye none nyene kandi bizi neza ko upfuye sivyo kubera ko wagiye guhagarara n'umwana w'umwami kazi birashobora gushika gusa ariko n'amazu ndagusavye no kuri nawe ntuzugende gusarishe wonyishe wowe ukoze kingo toro reka basi sivyo reka tubikora uko sivyo wewe uze kuraba uze kundondera ku mugoroba sivyo urabuze kuntamwa akantu sinzobivuga nta kibazo n'ukuri je nzogerageza uburyo bwose gusa kuko wabimenye no bamfuye Umufashanje shamugere. Mazuru. Igire none. Je ndacari ngaha. Gusa nukuri ndagusavye. Uzunkorere ndacari ngaha. Sawa sha. Mazuru.
wenda kwemera ndacari ngaha zobivuga urasaba umutwe. Ayo makuru ndimo ndumva yuko ufise inda, iyo nda ni yande? Mama, James yuko aravuga navyo nzi. Ndiko ndakubaza, iyo nda ufise ni yande? Ese niko ndumva ivyo ushatse kuvuga. Jewe ko tandafise. Ariko bimwe bivuga yuko ufise inda. Mama, abantu rega baravuga. Kandi kubera ngo aka gatumba kacu turi abantu bo hejuru cane, rero ntabwo bubura ivyo bavuga. Naho je nandafise. Uriko urabiharira, uribesha, ndabimenya. Umviriza, mugende murabe imisore yose uri kuri kano gatumba, muyirengutse ngaho ibwami, meze ndabico nikorera. Beni, amakuru ya Sha amakuru novuga ko ari meza yandi si meza kweri. Kubera wa muhungu. Je ryari rega. Nari ngize guca ndiko ndirenganira. Ca duhura n'igikomangoma kazi. No. Wa muhungu arampagarika. Atangura kumbwira ngo yanshimye ngo ibiki n'ibiki ewana ngo arankeneye ngo yifuza ngo ko noba impande yiwe. Urumva wo ngaho wowe uvuga ko amakuru ari meza, ayandi meza nayo nuko nyikomeye nyene kugeza akanya. ahubwo bazi ikintu nsanze mbona ndavuga ko afise ahubwo rero n'ikindi kinabwo bayishimangiye kuko sinishobora kumbaga tuzaba dusanga ari ingwara ega nje yarahamagaye kitsuko nyene Akarabaye amaze kumagarika aho je ibintu yambwiye n'ivy'agafukamwe. abahungu bose turahoneye rimwe, ahubwo ntibashaka dukwishaka imitwe ngaha ku gatuba. none mwe ubwami ashaka abahungu bose bazobaca imitwe. Izohirira Erega nukuri nimwe mwiyishe. Banza wigire ukwanza. Nimwe mwiyishe. None gashya mwe mwabonye umengo sivyo? Mwe mwabonye kuri kano gacimbiri yuko ahantu hose muhagaze muza munavuga umwana w'umwami kazi gikomangoma kazi muze munakivuga mukivuga ibintu by'ubushenzi nk'ibyo. Matsuwe nawe urabona ivyo utanguye nawe ubugira nawe. Mbengiriki. Oya mwabonye rero abantuze abasore bose bo ngaha babuze ivyo bakora. Bace bari abantu baca kwikinga bakaza baravuga umwami kazi wacu. Naco basi katugusaba ikintu basi nizogenda kubivuga kuko abona wo bivuga nkabikora kwimitwe. None ntabivuze reka kwirigura umwanya wawe uyu ntumuzi nta kintu na kimwe yobona ngo ahore. Reka kwirigura itesha umwanya aho ndazogiye utangure kwiganisha isura z'ibigongwe ngo uri kuramusaba ngo uri kuragira umusabe ureke ubu nubundi ikintu yamaze gucumva canke kukibona tayara havyaheze. Aha anya tuzohakugwa n'Imana gusa yonyene. Erega nibwo hari ikintu kimwe mutiyumviye. Mbega mibaza ati mbega muri ngaha muriko muravuga ibyo murogotwa ibyo murogotwa sivyo? Kweki ki mutiyumvira yuko tijewe ngaha burya ibwami bamfashe ko baca banca imitwe? Tuba turi kure y'ubwami ega ikibazo niwe uza kubivuga iyo bino matwe tuzakuba turokoze. Kubera iki wowe tokwiyumvira ati aba n'abana bo ngahi wacu twarakuranye turazinanye reka ndababikira akabanga. Ahubwo ko mumbuza kubivuga sivyo? Nyebye ko byabananiye kuvuga kibanga ryabananiye kugumya sivyo? Byabananiye ko muvyigomeza mumuca muza kubivugana. Ayo mugiye waje kutwumva rero basi bagenzi bivuge. Oka
sinakubwiye zobivuga je zotegezwa kubivuga urashimye kwaduka kw'imitwe sinariko ndakubwira ubu nta kintu na kimwe niyo wokwinginga ugakwa kumeneka jabo ndanigiriye sigara ngaha duhuye nari mbakenesha babatemwa amakuru mashasha mutari muzi bahaye inkuru rero murazi yuko ujya mukobwa w'umwamikazi ibintu akora mwe murabizi neza neza cyangwa mwebwe navyo muzi ewe je nakibona narenze jewe naravyumvise ivyo navyo ngo nibiki wewe uba muri ubwami cyangwa uba mu bundi ntabizi reka nanje ayo makuru narayumvise urazi ko kira muhungu wari wo wese wonga mu bwami ko wose tugende ndumva n'ibindi urabizi kandi urazi yuko umwana w'umwamikazi afise imbanyi nawe mujya murinzi wiwe akaba abizi ategeza aja kubivuga urazi rero ijya ngeso gusa yari urya mukobwa afise ingeso mbi vraiment ujya murinzi ujya umwana w'umwamikazi ibi nagira oya je amakuru nayo nabikise gusa yenda batera inkuru je amakuru mfise nuko nzi yuko umurinzi ujya mwana w'umwamikazi baheruka kumwirukana baza ati bamwirukanye kubera iki yansikemu abika amabanga y'urya mwana amabanga yose urya mwana akora urya umurinzi we ntigera bivuga rero baramwirukanye baraciye umugani mu kirundi ngo ati ubwiza bw'umukobwa sibwo mushikana ibwami ahubwo ubwitonzi bwira umukobwa w'umwami biraciye n'isoni vraiment cakora ndabona mwebwe sinzi umenga ngira mufisandi hano mugeje ndiko ndihuta reka nihute ngende kuvoma gusenya shagenda baraje muperereza Wewe bayo gute bayo kano ncangaho ndabona cyambonyera ndahejeje ndakubise ndakubwira cyo cyangwa bayerereye ndanarusha waho umwamikazi burya mwari mwarabaronde amanzurire banze kwikararira uri umwamikazi niwaturondera tuge twamugitse ukora ukuri umviriza nababwira ikintu kimwe bahungu sibyo nyimba mubizi neza sibyo nyimba muzi ko kurya mwana w'umwamikazi mwa rimwe kabiri nyimba muzi ko mwabikoze ivyo bintu vy'abamikazi tanguye kutuzanira n'ibiki none ivyo abamikazi sawa ahubwo nyaragasa tugende ko ari mwarabarondera ikindi naco nyimba uzi ko wabikoze ku mwana w'umwamura nukuri ushaka tugende ugenda uri murasa aya naco aruka gusa ntibari kuko bwawe amuhungu muriho tukaba dushimiye ku kigoro mwakoze kwitaba umuhamagaro w'umwamikazi tukaba dusaba abarinzi b'umwamikazi bagende batuzanira bakekwa ngaha ibikurikira bikurikire bari ngaha muriho
mwamikazi wacu abakekwa ngaho ni ku rutaro igosora aja credit aja twatewe kabisa baragenda barajyana mwakene yo mu byo mbona byose nihweje mbona nyene igikorwa yakoze igikorwa uyo o niwe nyene igikorwa aba bararenganywa murambitswe izera amajambo nayo uwo nawe nta rutambe ruruzuye nta gisaganya aja ashikira ibyiwe hanyuma rero nimba kubaho umwana w'umwami arahabe nuko ibisumanyenzi atabikiriho aho guca bajyana mu gisumanyenzi n'ubu rero ukuntu baca babiyengayenga amajambo mbona naye kuko yaraduhumanirije umwana w'umwami amakuru nayo ahanje jewe naho niho ngeza ubona yondusha irindi yonyunganira anyunganire jewe ivyo nabonye n'ivyo narabibonye muriho mwamikazi wacu uwicaha cagira yabonetse ingingo ni gwawe muriho abejejwe nibahaguruke bagende bidegembye uwakoze amahano nk'ayo kunteza urubwa mu bwami nafatwe aje gutererwa ku
kure y'ubwami n'ikirenge ciwe ntikize gisubire kuboneka aha mu bwami. Hama muvyeyi, nta kinyendaro gikeneye muri ubu bwami bwacu. Ico ukwiye gukora ico cumva. uragenda gukora ya kinyendaro nicyo kimenya iyo kijyanye kuko kitazana iwanje. Muriho turiho ivyarenganye ngaha mwabibonye. Ubu rero ni umwe wese niyegera umuhana, abaja mu yindi mirimo baje mu yindi mirimo. Turiho